Reka nizere yuko ukomeje kumererwa neza hano uri mu bice bitandukanye ubasha kutwumva atanu kwa atanu. Reka nizere yuko amahoro y'Imana akomeje kubana nawe. Aka kanya inkuru tugezeho nuko Kigali Arena yahinduriwe izina yiswe BK Arena. Ibi BK ibiguza akayabo k'amafaranga menshi mwuka byaramo. Itanze amafaranga menshi kandi ni imyaka ndakeka babiguze, hari imyaka babiguze. Reka nze tubigarukeho mubwire uburyo ibi byakozwe n'amasezerano bagiranye na company cyangwa na groupe ishinzwe gucunga cyangwa kureberera Kigali Arena yabaye BK Arena. Bimeze bitereka mbigarukeho. Ni inkuru dusanze ku kinyamakuru cyitwa Igihe yahawe umutwe ugira uti Kigali Arena yahindutse BK Arena. Inkuru ikomeza igira iti Kigali Arena yahinduriwe izina yitwa BK Arena nyuma y'uko banki ya Kigali iguze uburenganzira bwo kwiyitirirwa kuri miliyari 7 z'amafaranga y'u Rwanda mu gihe cy'imyaka 6. N'amasezerano yashyizweho umukono kuri uyu wa kabiri tariki 24 Gicurasi 2022 hagati ya BK Group Place na KA Venue Solution Rwanda. Ikigo cyatsindiye gucunga iyi nyubako mu gihe cy'imyaka 7 guhera mu mwaka 2020. BK Group Place yatanze miliyoni 7 z'amadolari ya Amerika, no kuvuga asaga miliyari 7 z'amafaranga y'u Rwanda zo kugura ubwo burenganzira. Umuyobozi mukuru wa BK Group Place Dr. Diane Karusisi yavuze ko aya masezerano atezweho inyungu nyinshi, by'umwihariko binyuze mu kwegera urubyiruko nk'ikiciro usanga kibyaza umusaruro cyane iyi nyubako. Yagize ati Kigali Arena yakira ibikorwa bitandukanye bihuza urubyiruko kandi nka banke turifuza kwegera urubyiruko, ni nayo mpamvu twazanye ikarita izajya yifashishwa no mu kugura amatike. Ni ikarita izajya yishyurwaho amafaranga mbere umuntu akagenda ayifashisha mu buryo buzwi nka prepaid. Dr. Karusisi yakomeje ati icyo gihe rero nituba twegereye urubyiruko nk'imbaraga z'u Rwanda rw'ejo bizaduteza imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iyi nyubako iherereye i Remera mu mujyi wa Kigali, yatashywe ku mugaragaro kuwa 9 Kanama 2019, yakira abantu 10,000 bicaye neza. Nyuma yo gutahwa iyi nyubako yakiriye ibirori n'amarushanwa atandukanye arimo igikombe cya Afurika muri basketball na volleyball. Muri ibi bihe BK Arena irimo kwakira irushanwa rya Basketball Africa League BAL ryatangiye kuri 21 rizageza kuri 28 Gicurasi 2022. Ngayo nguko ngibyo ibigezweho. Gusa n'andi makuru ari kuvugwa hirya no hino, reka nayo tuyakurikire. Tuyahere kuyavugwa ku mugabane wa Afrika. Muri Nigeria abajihadiste barisha abagabo 30 mu gitero cyo kwihora, ni nyuma yaho abakomanda babo biciwe mu bitero by'indege muri leta ya Borno byakozwe n'abasirikare ba leta mu buraruko bushira ubuseruko bw'ico gihugu. Abakuru babiri babo bajihadiste babivuze ejo ku munsi wa kabiri. Abarwanyi b'umuhari w'itarabwoba wa leta Kisilamu mu ntara y'uburengero bwa Afrika barafashe abo bagabo babasanze mu mihana yabo i Mudu, ni mu karere ka Dikwa, hari ku munsi wa gatandatu. Mu ndwi ziheze abasirikare ba Nigeria nibo bakora ibitero byo ku butaka no mu kirere ku barwanyi ba leta ya Kisilamu na Boko Haram, bica abakomanda babo batari bake. Iyi mihari ibiri yarongereje ibitero ku basivile cyane cyane ku barimyi n'aborozi, ibagiriza kubakora ko ibikorwa vya maneko mu kubatunga urutoki kugira abasirikare babone. Ubwicanyi bw'abajihadiste muri Nigeria bumaze guhitana abantu barenga 40,000 n'abagera mu miliyoni 2 bakuwe mu ngo zabo mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria kuva mu mwaka w'2009 nk'uko bivugwa n'ishiramwe mpuzamakungu ONU. Muyavugwa hanze y'umugabane wa Afrika, Ubushinwa bwabwiye leta z'umwe za Amerika ejo ku munsi wa mbere ko iki gihugu kiriko kirakina n'umucanwa kandi nimpera n'imperuka
ariyo uzoruhira guturira. Ni nyuma y'aho Perezida Joe Biden yemereye ko mu gihe Ubushinwa bwogerageza kwigarurira izinga rya Taiwan, Amerika yoca yinjira mu ntambara gukingira iryo zinga. Zhu Fenglian ni umuvugizi mu biro vy'ubushiranganji bw'imigenderanire bw'Ubushinwa n'ayandi makungu bushinzwe igisata ca Taiwan, yavuze ko Amerika iriko irakoresha ikarata igamije gushira hasi Ubushinwa, ariko ngo izosanga yituriye yonyene ubwayo. Ibyavuzwe na Perezida Biden ejo ku munsi wa mbere bwabaye ubutumwa bukomeye ku kibazo ca Taiwan, kandi ni mu gihe Ubushinwa buriko buraduga mu by'ubutunzi hamwe no mu bushobozi bwa gisirikare. Ikimenyeshamakuru cegukira leta y'Ubushinwa Xinhua cavuze ko uwo mutegetsi yahanuye Amerika guhagarika amajambo canke ibikorwa byose biteye kubiri n'amateka ari hagati y'Ubushinwa n'igihugu ca Taiwan. Perezida wa Iran nawe Ibrahim Raisi yaragabishije ejo ku munsi wa mbere ko igihugu ciwe kibwirizwa kuzokwihora umusirikare wacu w'ipete rya koloneli yishwe arashwe i Teheran muri ico gihugu. Abantu bitwaje inkoho bari ku mapikipiki ku munsi w'Imana bararashe koloneli Sayad Kodai aho yari yicaye hanze y'inzu yiwe. Irani yegeka ubwo bwicanyi kubo yise ko bashikikiwe na leta z'ubumwe za Amerika hamwe n'ibihugu bicuditse nayo birimwo igihugu ca Israeli. Abaye umusirikare akomeye yiciwe muri Irani kuva aho mu kwezi kw'icumi mu 2020 hiciwe umuhinga akomeye cane mu bya nucleaire yitwa Mohsen Fakhrizadeh. Koloneli Kodai yakoreye Irani mu ntambara zo muri Syria hamwe no mu gihugu ca Iraki. Amakuru kuri Ukraine, ibihugu hafi 200 biriko birarungikira Ukraine izindi mfashanyo shasha zijanye n'umutekano za gisirikare. Umushikiranganje wa leta z'ubumwe za Amerika ajejwe kwivuna abansi Lloyd Austin yabivuze avuye mu nama igira kabiri yahuje ibihugu bifasha Ukraine mu bya gisirikare. Mu kiganiro yahaye amenyeshamakuru ejo ku munsi wa mbere, umushikiranganje Austin yavuze ko ibihugu byinshi biriko biratanga ibisasu by'ibikoho bya muzinga, ibigwanisho byo kwikingira ibitero by'umwansi, ibiduga bya gisirikare byo mu ntambara hamwe n'ibindi bikoresho by'igisirikare. Ibi bihugu byemeye kurushiriza gutanga n'imimenyerezo ya gisirikare ku nteko za Ukraine. Inama yo kuri wa mbere ejo yahuje ibihugu 47 yabaye hakoreshejwe ubuhinga bwa video. Igihugu ca Autriche, Colombia na Ireland bwabaye bwa mbere byitaba iyi nama. Inama izokurikira hagati y'ivyo bihugu byiyemeje gufasha Ukraine mu bya gisirikare itegekanijwe kuba mu kwezi kwa gatandatu ku itariki ya 15 i Brussels mu gihugu c'Ububirigi. Perezida wa Amerika Joe Biden yavuze ejo ku munsi wa mbere ko Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin azobwirizwa kwishura igiciro gikomeye ku mabi avuga yuko ari karakorera mu gihugu ca Ukraine. Hano muri leta z'ubumwe za Amerika, ibiro by'inyamiramabi FBI byatangaje ko mu mwaka uheze wa 2021 hishwe abantu hakoreshejwe inkoho ku ncuro 61 muri Amerika mu mwaka uheze. Ubwo bwicanyi bwiyongereye kurenga ibice 50% kuva mu mwaka wa 2020 kandi byagwijwe kabiri mu myaka 5 iheze. Muri raporo ngarukamwaka yasohotse ejo ku munsi wa mbere, ibiro FBI byerekana ko abantu 103 bahasize ubuzima, abandi 140 barakomereka. Iyi raporo isohotse nyuma y'iminsi 9 hishwe abantu 10 n'abandi 3 bakomeretse mu isumiro ry'ibifungurwa rihurumbirwa n'abirabure benshi mu gisagara ca Buffalo ni muri leta ya New York.